Mwiriwe neza abanywanyi w'ibiganiro vyacu abatwumviriza aho murereye hose hirya no hino kw'isi, ndabaha ikaze abatwumviriza bari ngavye mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndabaha ikaze ababana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru tubandanya kubashikiriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero mu makuru akomakomeye cyane ndetse amakuru agezweho by'umwihariko aravugwa, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane aravugwa mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ariko kandi niba ari ubwa mbere usenga ndakwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro vyacu mu buryo bwose kandi bugezweho. Turi kuwa kane, turi kwigenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero ngaha muri kino kiganiro cyacu. Mu nyuma yuko igihugu cacu ciza c'Uburundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda hakomeje kugenda ribonekeza icuka cubi, ndetse icyuka gishobora kuba cyobyara intambara nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza magingo aya ngavye, by'umwihariko mu nyuma y'inama ikomakomeye cyane iriko irabera ngaha mu gihugu c'Uburundi y'abayobozi bagiye batandukanye, by'umwihariko abaperezida ndetse n'abayobozi b'amareta barizwa mu muryango wa Komesa. Hariko haribazwa niba imbiba hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda bibandanya by'umwihariko zibandanya azugawe cyangwa se by'umwihariko haraba gishasha, niba zishobora kuba zokugururwa nk'uko amakuru yama aradushira canke aradusumira. Kuri wa 31 Gitugutu 2024 nyine kuri uno musi nyine niryo sango abashiranganje bajejwe imigenderanire bo mu Burundi ndetse n'u Rwanda bari basezeranye by'umwihariko kuba bashobora guhurira ko by'umwihariko ngo baganire ku cuka c'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri nk'uko amakuru yama aradusumira. Ibyo byasezeraniwe mu nama y'ibihugu bigize rero umuryango wa East African Community, yarahuje abashikiranganje bajejwe imigenderanire by'umwihariko ku magenekerezo ya 6 gushika ku 8 mu Kakaro 2024 i Zanzibar muri gihugu ca Tanzania. Bari baramutse kandi bariga ku kungene by'umwihariko imigenderanire yifashe hagati y'ibihugu bigize uwo muryango, hamwe n'ingaruka ibyo bigira rero mu gukomeza by'umwihariko mu gukomeza by'umwihariko ukunamira mwe by'umwihariko ku muryango wa East African Community. Gushika ubu ngubu bamwe bariko baribaza by'umwihariko niba imigenderanire ishobora kuza by'umwihariko gushyiga akadomo cyangwa se by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi ibintu bishobora kuza kugenda neza. Ni mu gihe Burundi bwakomeje kugenda buriko mu Rwanda ndetse buranagaragaza ko iki gihugu c'abanyi c'u Rwanda gikomeje kugenda kiragira ruhara rukomakomeye cyane mu guteza umutekano muke ngaha imbere mu Burundi. Ni mu gihe by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira agaragaza ko ku ruhande rw'u Rwanda nabo bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero batewe impungenge n'ibirego bidafite ishingiro Uburundi bukomeza kugenda buragaragaza. Uyu munsi kandi mu nyuma y'inama ikomeje kugenda irateranira ngaha mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko nibwo Evariste Ndayishimiye yaje kugenda arashikirizwa by'umwihariko ikiringo cy'umwaka umwe cyo kubarongoye uwo muryango nk'uko yama aradushikira amakuru. Ni mu gihe kandi yategerejwe ibiganiro biraza kugenda birahuza Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye kugira ngo baganire ku bibazo bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru yama aradushikira, by'umwihariko cyane cyane ku bibazo by'umutekano uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Maranyemerera tugaruke no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi. Turaza kugaruka ku byitezwe kuri iyi nama yaje kugenda yitabirwa n'abategetsi bagiye batandukanye. Turagaruka hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine nk'uko amakuru yama aradushikira. Ikibazo cy'abasoda bakomeje kugenda by'umwihariko baragaragaza canga se by'umwihariko ikibazo cy'abasoda bakomeje kugenda baraba bakeya rero ku mirongo y'imbere ku rugamba kirakomeje kugenda kibikindi nk'uko amakuru yama aradushikira canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya baravuga ko ku mpande zombi nta musoda n'umwe agishaka kuba yosubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe ibihugu bitangiye kugenda biritabaza canga se birifashisha abandi bagiye batandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwereye mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cane. Nimba bwa mbere usenga rero bisonda ko anditse sabone kugira ngo bari natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose.
mwizere twizere ko mumeze neza cyane. Ikaze amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Uyu munsi by'umwihariko nibwo turaza kugenda turamenya neza niba imigenderanire hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi iraza kongera gusubira kujya mu buryo mu nyuma y'uko by'umwihariko muri uyu mwaka aribwo igihugu c'u Burundi cyofashe ingingo yo kugara imipaka. Ese imbibe hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda zirabandanya zugawe canga haraza kuba gishasha? Uyu munsi kwigenekerezo rya 31 Gitugutu 2024 ni kuri no munsi nyine niryo sangwa abashikiranganje bajejwe imigenderanire mu bihugu bo muri ibyo bihugu haba ku Rwanda ndetse no Burundi by'umwihariko bari basezeranyije kuba bashoboye guhurira ko by'umwihariko ngo baganire ku cuka c'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bishika muri bibiri. Ibyo byasezeraniwe by'umwihariko mu nama y'ibihugu bigize umuryango wa East African Community yahuje abashikiranganje bajejwe imigenderanire by'umwihariko ku magenekerezo ya 6 gushika ku 8 mu Kakaro 2024 i Zanzibar muri Tanzania. Bari baramutse biga rero kungene imigenderanire yifashe hagati y'ibyo bihugu bigize umuryango hamwe n'ingaruka ibyo bihugu bigira rero mu gukomeza mu mubano w'ibyo bihugu bihuriye muri East African Community. Rino genekerezo rishitse by'umwihariko mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hariko harabera iya nama igira ya 23 y'ibihugu bigize rero umuryango wa COMESA. Muri uno nawo by'umwihariko hakaba harimwe rero u Burundi ndetse n'u Rwanda. Hari ku munsi hirya y'ejo by'umwihariko haheze igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2024 aho ku rutonde rw'ibitekanyijwe by'umwihariko muri iyo nama ya COMESA hahura abashikiranganje mu byo rero bajejwe harimo imigenderanire nayo by'umwihariko kuri uno wa 31 hakaba hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko amakuru yamara dushikira. Dusubire nyuma gato ya rero mu kwibukanya by'umwihariko ibyaheruka gushikirizwa kuri ico kibazo by'umwihariko n'umushikiranganje w'u Burundi mu byajejwe harimo imigenderanire Albert Shingiro nyene ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Igenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2024 mu gihe yariko ashikiriza ibyaranguwe by'umwihariko n'ubushikiranganje aramutswa mu gice ca mbere by'umwihariko cy'umwaka turimwo yaragize ati kujya rero umuntu atitorera umuvyeyi by'umwihariko ntiyitorere umubanyi yaba mwiza canke se mubi mutegerezwa kubana kuko rero by'umwihariko uzokwama umubona nawe akubona muri rusange hazoshika igihe rero co kuganira nibibera by'umwihariko bakaduha abantu banyegeje umunsi bazoba baje by'umwihariko uko bazoba bangana kose niho rero imipaka itazosubira kugarwa. Murumva rero ko by'umwihariko tugifise igikorwa kinini cyane. Iyo mvugo rero by'umwihariko ikaba yari yaje isa nk'iyisubiza inyuma ikizere cyari cyaratanzwe inyuma y'iyo nama ya East African Community twavuze ruguru by'umwihariko ari nayo by'umwihariko yari yashitse ku isango rya 31 Gitugutu. Uno munsi nyine ngo abashikiranganje bo mu Burundi ndetse n'u Rwanda babe bokongera kubonana ndetse babashe kuba bogira ibyo bavugana ndetse n'ibyo boshyiraho akadomo muri rusange. Iyi nama ikomeje kugenda iraba ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko iriko iraba rero mu gihe ibigendanye n'imigenderanire byagombaga kuba byose byoshyiza akadomo ku buryo by'umwihariko ibihugu byose bibarizwa muri COMESA bigomba kuba bifise imigenderanire myiza nk'uko amakuru yama aradushikira canke se nk'uko amakuru yama aradusomira. Kuva ubungubu rero abanyagihugu bavuye by'umwihariko mu bihugu bigize isoko rusange ya COMESA ntibazosubira gusabwa visa baje nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu ijambo ryiwe kuri uyu wa 31 Gitugutu 2024 umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko kuva ubungubu abava mu bihugu bigize COMESA rero batazosubira gusabwa visa igihe binjiye mu Burundi. Iyi ngingo iragamije gushigikira rero ubumwe ndetse no kuzuza mu bihugu bigize rero uyu muryango nk'uko amakuru yamara dushikira. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuva ubu niwe
ashizwe amabanga yo kurongora isoko rusange ya Komesa azofashwa by'umwihariko na William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya, mu gihe uwahora arongoye Komesa rero Hakainde by'umwihariko umukuru w'igihugu ca Zambia azoguma mu kibanza cya gatatu nk'uko amakuru yama aradushikira. Everson Ndayishimiye yarasabye ibihugu bitarashira by'umwihariko umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa bidatebye ko rero by'umwihariko bizobikora vuba kugira ngo byunganire iterambere ry'akarere kose ka Komesa nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru yama aradusomira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara canke ibikomeje kugenda biratangazwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko ni ibintu abanyagihugu benshi baje kugenda barishimira ndetse bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko batewe ishema no kuba Everson Ndayishimiye by'umwihariko agiye gutangura kurongora amabanga yo muri ubwo buryo nk'uko amakuru yama aradushikira. Iyi nama ikomeje kugenda by'umwihariko irakora, iyi nama ikomeje kugenda by'umwihariko irakogwa mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo bivuga ko ahantu abategetsi bariko barakorera iyo nama hacunzwe umutekano ku buryo bukomakomeye cyane, ku buryo inzego zijejwe umutekano zikomeje kugenda by'umwihariko zirakora akazi kazo mu nyuma y'uko abategetsi bagiye batandukanye baza nga mu Burundi bikandagira bigendanye n'imihari igiye itandukanye isanzwe irakorera nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru yihuta akomeza kugenda aradushika cange akomeza kugenda aradusumira arerekana neza yuko Everson Ndayishimiye ari agiye gutangura amabanga yo kurongora by'umwihariko iri soko rusange rya Komesa nk'uko amakuru yama aradushikira. Abantu barakomeje kugenda bibaza icyo bokwitega muri iyi nama nk'uko biriko biragaragara cange se nk'uko byama barabitubaza. Iyi nama by'umwihariko yagombaga gusesengurirwamo byinshi cyane bigiye bitandukanye, haba ku mutekano w'akarere k'ibiyaga binini ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibibazo bijyanye n'umutekano w'akarere, ihindagurika ry'ikirere hamwe no guteza imbere ibisata by'uburimyi, ubutare ndetse n'ubukerarugendo ni bimwe rero mu bibazo biza kwigwa kuri uno wa kane Bujumbura mu Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu rero ndetse n'amareta bigize umuryango w'isoko rusange rihuza ibihugu byo muri Afrika iyo mu buseruko ndetse niyo mu manuko Komesa. Ni ikoraniro ryitabwe by'umwihariko n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye hamwe n'umukuru w'inama nkuru rero y'ubumwe wa Afrika, bari kumwe rero n'abandi bategetsi baserukiye ibihugu byabo bihurikiye by'umwihariko muri uno muryango. Mu bakuru b'ibihugu rero bitabye iri koraniro harimo rero umukuru w'igihugu ca Ethiopia Taye Selassie, wa Zambia, wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, wa Madagascar hamwe no wa Kenya umwami Muswati wa Eswatini ndetse nawe nyene yari yitezwe ariko yahavuye aserukirwa n'umushikiranganje wa mbere Rusiha Delamini nk'uko amakuru yamara dushikira. Kuva hejo kwa gatatu by'umwihariko kuva ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura, amabendera y'ibihugu bigize Komesa rero niyo yahungabana by'umwihariko mu mabarabara yose nk'uko byama biragaragara. U Rwanda, igihugu cibanye c'u Burundi, rwaserukiwe by'umwihariko n'umushikiranganje ajejwe ubudandazi ndetse n'amahinguriro Prudence Sebahizi, mu gihe Uganda nayo yaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Jessica nk'uko amakuru yama aradushikira. Ishiramwe Komesa ryaravutse mu mwaka w'1994 mu ntumbero nyamukuru yo kubaka rero akarere kadasanzwe k'ubutunzi ndetse no guhanahana ibidandazwa. Ni umuryango by'umwihariko w'abanyagihugu imiliyoni 640 baba mu karere ku karere kangana by'umwihariko na kilometero kwadrato imiliyoni 12 mu bihugu 21 na kimwe birigize by'umwihariko ari byo Burundi, Komore, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo by'umwihariko Djibouti, Misiri, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Somalia, Tunisia, Rwanda, Uganda, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Amazing ya Malaysia, Amazing ya Seychelles, Sudani, Zambia ndetse na Zimbabwe. Ukujamwe rero kuzuye kw'ibihugu bigize iri shiramwe Komesa kuracyahanzwe n'inzitizi zitari nkeya cyane, harimo ikibazo cy'uko rero bimwe mu bihugu biwugize by'umwihariko bigisaba ingenzi ziva by'umwihariko mu bihugu binywanyi impushya by'umwihariko zo kwinjira muri ibyo bihugu nk'uko amakuru yama aradushikira.
hejuru y'iki hari n'ubutunzi by'umwihariko bugicumbagira mu bihugu bitari bikeya cyane mu bindi naho by'umwihariko ugasanga nta mabarabara meza ahari ashobora korohereza abashora ibidandazwa mu bihugu bigize rero ishiramwe ibice 60% by'abanyagihugu batunzwe by'umwihariko n'uburimyi. Uburundi by'umwihariko nubwo rero bwatanguranye n'uyu muryango bisa naho by'umwihariko atabyinshi bungukiramwo nk'uko rero bivugwa n'umushikiranganje w'ubudandaji w'iki gihugu Chantal Nijimbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku ndwi iheze yemeje ko Uburundi bushora bike by'umwihariko ugereranyije n'ibyo bujya kugurira n'ibyo bujya kurangurirayo kubwiye by'umwihariko uyu ni umwanya wo kwiyumvukiranya ku nshuro ya mbere Uburundi rero nibwo bwamaze kugenda buramutswa uyu muryango aho bugiye kugenda buratwara aho bugiye gutwara ikiringo cy'umwaka umwe nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bishimiye ndetse banifuza uko rero Uburundi bwotanga akarorero keza by'umwihariko mu kuba bagiye kurongora uyu muryango nk'uko amakuru yama aradushikira. Usibye ibigendanye n'ibidandazwa ndetse n'iby'imigenderanire n'ibindi bigiye bitandukanye, amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira nuko abategetsi bagiye batandukanye baraza kubona akaryo keza ko kurabira hamwe uburyo umutekano ushobora kuba wogaruka. Tugaruke by'umwihariko ku bigendanye n'umutekano wo muri Kongo ndetse n'u Rwanda. Imyaka irabaye 3 umwuka hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda by'umwihariko umeze nabi biturutse ku kubyutsa ingwano ku muhari wa M23. Uwo mwuka mubi kandi waratumye umuryango wa Afurika yunze ubumwe by'umwihariko uha inshingano Angola bw'umuhuza, ariko kandi inzira isa naho ikiri ndende cyane kuko ni gake ibyemeranyijwe i Rwanda bishyirwa mu bikorwa. Mu M23 n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byasabwe gutanga agahenge, ariko kugeza ubu ngubu imigwanire irakomeje muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibiganiro bya Rwanda biraheruka byarasabye u Rwanda kugabanya ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho by'umwihariko gusa rukabikora ari uko rero na Kongo igaragaje kuri yatanguye kurandura uyu mwari wa FDLR by'umwihariko ubangamiye u Rwanda. Minisitiri mu byajejwe by'umwihariko harimo imigenderanire na mpuzamakungu nyine uyu wo mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru yagaragaje bimwe rero mu bibangamiye ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC, ukuri kubwirinzi bw'u Rwanda buteye ubwoba Kongo umuti wa byose ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Guhera mu cyumweru giheze rero ingwano irakomeje mu burasirazuba bwa RDC nk'uko amakuru y'amaradushikira hagati ya M23 ndetse na FARDC n'imihari bakorana irimo FDLR ndetse n'abazarendo. Buri ruhande kandi rushinza urundi kuba rero by'umwihariko nyirabayazana mu gihe ibiganiro bya Rwanda guhera muri Kanama 2024 by'umwihariko byasabye ko agahenge kaboneka kugira ngo by'umwihariko inzira zo gushaka amahoro zibashe kuba zoshoboka. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yaravuze ko amakuru yizewe ahari avuga ko ingwano y'ubuye yaturutse by'umwihariko ku bushotoranyi bwa FARDC by'umwihariko FDLR ndetse n'abazarendo. Ati amakuru dufise by'umwihariko ku mirwano y'ejo bundi nuko rero ari imihari y'abazarendo ndetse na FDLR itubahiriza aya masezerano yo guhagarika ingwano igatera ibirindiro bya M23 hanyuma nayo rero ikabasubiza. Niko rero bigenda. Yarakomeje agira ati ibyo kandi si ubwa mbere bibaye ahubwo bisanzwe bibaho, kandi aho guverinoma ya Kongo by'umwihariko yiyemeje gufatanya n'iyi mihari nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira ikayikoresha mu gutera binyuranye n'amasezerano y'agahenge hanyuma rero M23 ikabasubiza. Ni ibintu twagiye by'umwihariko tuvuga kenshi ko rero guverinoma ya Kongo igomba kwiyemeza kugana inzira y'amahoro ikanereka aho rero ikarekera by'umwihariko gukomeza gukoresha iyi mihari nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Minisitiri Nduhungirehe yaravuze ko kubera iyo mpamvu yo kuba rero FARDC ikomeje gukorana na FDLR u Rwanda ruzakomeza ingamba zarwo z'ubwirinzi kuko rero by'umwihariko icyatumye zijyaho kitaravaho. Ati perezida wa Kongo yaragiye agira imvugo zijyanye by'umwihariko no guhungabanya umutekano w'u Rwanda
muri buke igihe yavugaga ko rero azafasha urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo bavaneho by'umwihariko guverinoma y'u Rwanda. Muribuka avuga ko rero azatera Kigali akarasa amasasu, wakongeraho rero by'umwihariko ko akorana na FDLR kandi ari umuhari wasize bakoze jenoside bagamije kurwanya ndetse no gutera u Rwanda. Birumvikana ko rero by'umwihariko igihugu cacu kigomba gushyiraho izo ngamba z'ubwirinzi. Olivier Nduhungirehe kandi yaranavuze ko by'umwihariko icyo u Rwanda rukomeza kwibutsa RDC no mu biganiro bya Rwanda ari ukuganira na M23 bagakemura ibibazo byatumye rero uwo muhari wongera gufata ibigwanisho. Ati uyu muhari wa M23 rero by'umwihariko washyizweho n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abatutsi bamaze imyaka myinshi barahohoterwa batemererwa by'umwihariko uburenganzira bwabo, ndetse n'ubu hakaba hari imvugo z'urwango zikoreshwa n'abayobozi ba Kongo ndetse n'imitwe yifatanya by'umwihariko n'ingabo zayo. Icyo ni ikibazo by'umwihariko bagomba gukemura bakora ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23. Yarakomeje agira ati iki kibazo guverinoma ya Kongo ni igikemure, kuko rero by'umwihariko kiri hagati y'abanyekongo, kiri hagati ya guverinoma ya Kongo n'umuryango mugari by'umwihariko w'abanyekongo bagomba gukemura icyo kibazo. Gukomeza kwinangira by'umwihariko kwa RDC mu kurandura FDLR, Minisitiri Nduhungirehe by'umwihariko yabajijwe niba bitazaca intege u Rwanda bikaba byakoma mu nkokora rero ibigendanye n'ibiganiro nk'uko amakuru yama aradushya canke aradusumira. Yaragize ati nta bushake bwa politike by'umwihariko bwo kurandura umuhari wa FDLR, kuko rero by'umwihariko n'igihe twabaga turi i Rwanda canga se by'umwihariko impuguke ziriyo by'umwihariko zumvikanaga ku ngamba zo kurandura FDLR, twahabwaga amakuru y'uko bahuye muri Kivu y'Amajyaruguru barimo babaha by'umwihariko intwaro bakagirana inama na za gisirikare. Ateje ubundi mu kwezi guheze rero harabaye icyo bise ngo ibitero by'ingabo za Kongo byo kurandura FDLR, ariko byari ibitero by'umwihariko byari binyuranyije cyangwa se bya nyirarureshwa byo kubeshyabeshya amahanga. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 30 igitugutu umwaka wa 2024 i Rwanda muri Angola by'umwihariko harateraniye inzobere mu by'umutekano zivuye mu Rwanda ndetse na RDC ndetse na Angola ngo zinoze rero umugambi wo guhashya iyi FDLR nk'uko amakuru yama aradushikira. Iyo gahunda by'umwihariko nimara kwemezwa niyo izashyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'impande zombi bakayemeza. Nubwo rero bimeze gutyo, ishyirwa mu bikorwa rero ryabyo riracyagoranye, kuko rero leta ya RDC ikivuga ko ikibazo bafise by'umwihariko ari u Rwanda na M23 FDLR bakayifata nk'urwitwazo canga se bakayifata nk'itariho nk'uko amakuru yama ahari, canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza amagingo yangaya abatari bakeya rero barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko bakomeje kugenda baraterwa impungenge n'uburyo umutekano ukomeje kugenda urazamba ngaha mu karere k'ibiyaga binini nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Muraza kunyemerera mu kanya tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nyine agendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ifoto ya perezida imanutse imaze iminsi imanutse ngaha mu gisagara cya Bujumbura.